Inshuti bagenzi banwanyi b'ikiganiro sobanukirwa aho twigira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya tuhaye ikaze. Reka imbere yuko dutangura ndi kumwe n'umutumire abibwire. Urakoze, nitwa Madame Duimana Claudiane. Urahawe ikaze muri kino kiganiro. Naje muriko muravugana nyoboye kino kiganiro nitwa Bizomenya Yesu Elias. Reka imbere yuko tubandanya dusenga Imana. Amen. Mana uri mwijuru, reka tugushimire ku buntu bwawe n'imbabazi tugirira. Mbere tunasabe kugira ngo ano majambo tugiye kwiga uyadutahuze n'abayumva uyabatahuze kandi abafashe mu izina rya Yesu. Amen. Turi ku kiganiro sobanukirwa. Muri ino ndwi turiko turigira hamwe icigwa ca 11. Icigwa kitubwira kugamburukira Kristo ku rugero rwo hejuru. Ariko uno munsi umutwe uratubwira uti impanuro ku bavyeyi. Impanuro ku bavyeyi. Reka nsabe Claudiana wotubwira nibiki watahuye mu cigwa, nibiki byagufashije mbere bishobora gufasha n'abandi. Murakoze. Impanuro ku bavyeyi. Twifashisha isomo dusanga mu Banyefeso igice cya 6 umurongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Namwe base ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere, mubahana, mubahanura ku Mwami wacu agomba, izina ry'Imana hafi icubahiro. Amina. Hariho n'irindi somo riri mu Bikorosayi igice cya 3 ku murongo wa 21. Riravuga ngo base ntimukaratse abana banyu ngo ntibaranduke imitima. Urakoze. Yego. Aho rero tuca tubona muri indongozi tubona hariho amategeko abayuda bagenderako mu gihe ca Pawulo. Ayo mategeko yashika kuri 3. Yavuga ngo umuvyeyi akunda umuhungu wiwe azokwama amukubita kenshi. Iri tegeko rigira 2 ryavuga ngo niwafyinisha umwana azohava akugira ko iterabwoba. Iyo ni tegeko rya 2 abayuda bagenderako mu gihe ca Pawulo. Irigira 3 ryavuga ngo niwakina nawe azohava aguteza agahinda. Niyo mategeko abayuda bagenderako mu gihe ca Pawulo. Urakoze. Turiko turaraba no mategeko abayuda bagenderako yari amategeko y'umukazo, aho byagaragara ko abana bashobora kubona abavyeyi babo nk'ibikoko. Ko umuvyeyi adashobora gukina n'umwana, umuvyeyi adashobora kunezererwa n'umwana bagati umwana muhane. Ariko rero turiko turaraba Pawulo we yazanye iciyumviro gitandukanye cyane n'ibi vyiyumviro bari bafise, kubera yuko yatanguranye iri tegeko akoresha imero mpakanyi. Aho yagize ngo uriko araba ku murongo wa 4 aho bagira bati namwe base ntimukaratse abana banyu. Bigaragara ko cyagihe rya tegeko bari batanze yuko umuvyeyi asabwa gukubita umwana, yuko umuvyeyi asabwa kugira iterabwoba ku mwana. Ubu Pawulo ababwiye bati ntimukaratse abana banyu, ariko acarababwira ati arabahanura mubarere, mubahanura uko Umwami wacu agomba. Uriko rero uraraba mu gihe ca Pawulo abavyeyi ngo bari bafise ubushobozi, ububasha ku bana babo, aho ngo umuvyeyi yari yemerewe no kuba yokwita umwana akamwica. Ariko uriko uraraba rero Pawulo ariko arabwira abavyeyi ibitandukanye cyane n'ivyiyumviro, ariko ntiyasize kure yuko abavyeyi basabwa kurera abana babo mu kubatoza indero nziza. Aha baratwereka yuko se b'abana na ba nyina mu rugo bafise ikibanza c'Imana. Aba rero ngo basabwa kw'icubahiro c'Imana
kiboneka mu rugo. Umuvyeyi ngo ntazane mu rugo imituragaro, amajambo, tukana, kugirene, ku buryo hariho imiryango umuvyeyi aserutse abana biruka. Ngo paparaje, imitima ikavyimba, abandi bakinyegeza, ivyo ntabwo bibereye. Aha yabahanuye ngo mwame munezerewe mu rugo, mwirinde ijambo ryose rishobora guteza icuka kibi. Acarabwira ngo namwe base ntimukaratse abana banyu, iyi ni impanuro y'inkebuzo. Hari amajambo akomeye cyane ari mu gitabo c'indero y'abana, aho batubwiye ngo nta burenganzira bwatanzwe mu ijambo ry'Imana bw'uko ababyeyi batwaza agashavu cyane batoteze abana babo kugira ngo babubane. Ubwo burenganzira ntabwo bwigeze butangwa. Iteko ry'Imana mu buzima bwo mu rugo no mu kuganza amahanga ridudubiza riva mu mutima w'urukundo rutagira intango n'iherezo. Ndaserera ikibazo Madame Claudia, uri kuraraba ano majambo batubwiye ngo ni impanuro ku bavyeyi, uri kuraraba wohava usanga wogira ngo bariko barabuza ku muvyeyi umwana akoze ikosa amuhana. Ko umuntu ashobora umwana yivye, umwana agatukana, umwana akagaba, umwana agakora irindi kosa, ikibazo ntasabwa guhana. Murakoze cyane. Ubundi umwana asabwa guhanwa nyene. Dusomye hano mu Migani igice ca 29 ku murongo wa 15 haravuga ngo inkoni n'indero nziza bicisha ubwenge, ariko umwana bapfa kurekera aho atetereza nyina. Inkoni n'indero nziza. Ubundi bisanzwe abavyeyi murumva ko ari impanuro z'abavyeyi. Dufise igikorwa gikomeye cyo kurerera Kristo. Umwana ureka kumuhanana ishavu, ukamuhanana mu rukundo, ukamaze ukamuhanura. Ya ndero nziza uramubwira ati mwana ikintu bagikora ni bibi nzoguhana. Mugabo n'ucuje hajya rero ngo ubura ko bagikoze ngomba ndakwice, ndakuvumye, ndakwirukanye, ahubwo muhane mu rukundo. Mbega ko twebwe abantu dukuze twama twakoze amakosa ku Mana, Imana ikitwica, Imana ikitwibuka, ahubwo iguma itwegeranya ati bane banje nkunda, nimugendere mu byagezwe byanje, nimugendere mu rukundo rwanje. Abavyeyi rero tugomba gukoresha urukundo mu guhana, kuko niwagenda ngo ndakwica, ngo ndakugira gute, ndagusambura, ubufatanije na Satani, kuko Satani we niwe agomba ngo ca wirukana, ca wica. Ishavu rero rikugira ngo ico wawe wamara kumwica rikaja rigira gute, risuko ngo wamuhaniye iki, ngo wamwiciye iki. Uwo ni Satani abagomba ngo wice hanyuma ucuja mu gasho ucuvundirayo. Tugomba rero kugira guhana abana mu rukundo, mu ndero nziza, tubayereka urukundo Imana dukunda. Niyo ne yari nyunganize yanjye. Urakoze cyane, nizana tekeranya ko n'abadukurikiranye izi mpanuro zabafashije abavyeyi, mbere n'abakiri bato ko nabo ejo azoba ari abavyeyi. Nosaba rero ko abari baradukurikirana kubandanya badukurikirana, kandi bibuka kugira subscribe kuri no chaîne, aho azobona n'ibindi biganiro byinshi, mbere banasangize n'abandi. Ufise ikibazo urashobora kwandika, hari ababijeje kwikurikirana kugira ngo baguhe inyishu y'ikibazo cawe. Tukaba tubashimira ubuntu n'amahoro by'Imana bishishikare kubana namwe. Reka ukurangiza ndagusabe kugira ngo urangize n'isengesho. Dusenge Imana. Amen. Turagushimiye Mana yacu kuri izi mpanuro zikoze habwa abavyeyi. Turakwinginze ngo izi mpanuro zishike mu mitima yacu, twumve ko ari wowe Mana uri kuraduhanura kugira ngo bikunde turere abana bacu mu rukundo no mu bumwe, ibyo dusanze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Twari kumwe na Madame Duimana Claudia hamwe na Bizomya Elias. Imana ibahezagire. Amen.